umuziki n'amareresi byaroye hamwe kugira ngo bivyare Capital Sound bujanye n'umuziki hanyuma Iseke Film bivyare amareresi plutôt bivyare Iseke Film uvuga kugira ngo jewe ninjire muri entertainment sinavuga ubwa mbere ko ntari muri entertainment wari uriyo nari sanzwe ndiyo mugabo ntari focused cyane muri film ndi focused cyane muri music mugabo amaze kuboneka kajyango kajyari ndi jisho mpejeje kuvuga bitaboneka cyane kindi kiganza mpejeje kuvuga kitaboneka dufatikanije gukora bino bikorwa niho naca ninjira mu bya film rero jewe maze kwitahura ikijanye na entertainment ikijanye na music ikijanye n'ibintu byose harimo n'amareresi ni ibintu nasanze bifatanye na jewe bifatanye na Claude ukomye ku muziki ubukomye kuri Claude ubukomye kuri film ubukoze kuri ukomye kuri Claude ivyo bintu birafatanye cyane nanje ku buryo nta mwanya ushobora guherana ariko niyumvira ivyo bintu nta mwanya ushobora guherana ariko niyumvira ingene nokora ivyo bintu ngene noshika kure rero ha mpande y'ibindi byinshi dukora ibi rero bifatanye n'ubuzima bwacu Iseke Film Capital Sound ivyo dukora biza guterera mu kuba kw'abantu umuziki iyo umuntu ariko arumviriza indirimbo hari uko Imana yagenye iyo ndirimbo ko ishobora gufasha umuntu iyo umuntu ariko arakurikirana film hari ukuntu Imana yagenye umuntu akurikiranye film ashobora gufashwa na film rero twebwe turi muri yo angle yo ku developer canke yo gukorera icotuma filme zacu umuziki wacu uzana ihinduka mu bantu kuko nico Imana iduhamagarira jambo ry'Imana niryo rivuga riti abizeye ni umonyo w'isi kandi bakaba n'umuco w'isi jewe ndizera kandi ndatahura ico Imana impamagarira uko biba bimeze kose aho tugeze tuba tuhari kugira ngo tumurike kandi tuba duhari kugira ngo tube umunyu waho hantu rero niko bivugwa niko bihari mugabo ntiduhari kugira ngo ivyo biduhindure duhari kugira ngo ahubwo ivyo tubihindure ego hari identité dufise hari ico turi muri Kristo Yesu hanyuma n'igitiko turakora filme zacu n'igitiko turakora umuziki habwirizwa kuba ibituranga Iseke Film canke Capital Sound biri muri Capital Center ivyo bikorwa dukora ni bikorwa bifatanye n'ubuzima bw'umuntu nimwe turakina amareresi tuhagaze ku buzima bwa misi yose bw'abantu ivyo duhura navyo rero twebwe turizera hanyuma ingene dukora ibintu biraza guserura ko twemera Imana ko tuyizera turi kumwe hanyuma ivyo tuko turakora mu bujanye n'ijana ubutumwa hari ukuntu mu Burundi twafashe kumengo ibintu bijanye n'ivyivuga butumwa biratandukanye n'ubuzima bwa misi yose aho tuba twihenze ubuzima bw'isi bwubakiye ku kuri kwica Imana igomba kuko twoshaka kuvuga duti abantu badakijijwe baje ku ruhande ndabivuga uko mu mvugo yeruye kandi abantu bakijijwe baje ku ruhande ubu buzima ari bwosubira kuba buno buzima goca bahinduka Imana ubwayo yaravuze iti reka ururo no gwamfu bikurane ubutumwa bwiza n'ubuzima yego ha mu buzima nta kintu na kimwe uza gukuramo mugabo rero ubwo buzima buraza guserukira mu vyiyumviro umuntu agira buraza guserukira mu bikorwa akora mu ngeso ziwe mu vyavuga nayibona ivyo bishobora kwevalue nabikubwiye umuntu yinjiye muri bus ingene yambaye si gihe cyose dushobora kwemeza yuko bivugwa yuko muri ya mvugo tumenyereye ngo namukizwa kuko tuvuze umukizwa no munsi tubona ijipo ndende ariko siko gakiza
Imana yaraguhishuye mu gitabo citwa Bibiliya. Ko kuri kuva mwitangurira gushika mu Zahishuwe Yohana. Capital Center, where hard work pays off. Umuntu rero nkamwe nimba abantu babikurikiye wize psychology muri kaminuza uraje ugeretse ko bino byivuga butumwa vyagutse kwa ariko turavuga byagenze gute kugira ukorokere hano hantu kwa kwita muri entertainment kugeza igihe ikintu citwa Capital Center kibayeho. Murakoze cyane. Burya umuziki n'amareresi ni ibintu vyegeranye cyane. Ni ibintu bifise aho bihurira. Hanyuma nkuko nabivuze je nahereye cyane muri music. Na cyane gospel music. Niho namaze umwanya muremure. Hanyuma ibijanye nuko Capital Center ivuka cabaye cyumviro kiza haraheze imyaka ubu turi mu mwaka wa gatatu. Capital Center yavutse muri mu December 2020. Turafise 2023 2024 2025 ni mwaka wa gatatu turiko turakora. Rero navuga ni ivuka rya Capital Center byavuye kukuba umuntu yipfuza gutanga ubutumwa mu ngabire Imana yaduhaye na cyane dukoresheje amareresi tukumva twakoresha n'umuziki. Rero nkuko wari wabimbajije kare ni jewe mpagarariye Iseke Film hano mu gihugu cy'u Burundi. Muga Iseke Film isanzwe ifise imbona kazoza yo gukora mu gihugu cy'u Burundi no hanze igihugu cy'u Burundi. Jewe ni jewe muriko murumva nije two turavugana muga hari irindi jisho nikinde nukundi kuboko ku donc bitari hano mugabo tuko turafashanya. Rero umuziki n'amareresi byaroye hamwe kugira ngo bivyare Capital Sound bujanye n'umuziki. Hanyuma Iseke Film bivyare amareresi plutôt bivyare Iseke Film. Uvuga kugira ngo jewe ninjire muri entertainment sinavuga ubwa mbere ko ntari muri entertainment. Waruriyo ndiko sanzwe ndiyo mugabo ntari focused cyane muri film. Ndi focused cyane muri music. Mugabo amaze kuboneka kajyango kajyari ndijisho mpejeje kuvuga bitaboneka cyane kwa cyakindi kiganza mpejeje kuvuga kitaboneka dufatikanije gukora bino bikogwa niho naca ninjira mu bya film. Kandi kuva munsi ntangura kwinjira mu bya film nace ntangura no kwiga urubuga rwa film. Ego birumvikana komenga nabyo bintu twavuga vya mbere navyo nyine ntaho wabishize kongera ko bino bikogwa bisaba ingufu nyinshi komenga harimo kwiremereza bino bintu urabimanaginga ukabishobora ko twumvise harimo n'inshingano z'urugo nazo nyene ari yindi company itoroshe kugera. Murakoze cyane. Ibintu byose hajya ni birahagararira kuri passion. Kuba ibintu kora atari bitera namwo. Ubwa mbere diko ivyo dukora vyose biserura ubushobozi Imana yashize muri twebwe. Cagiye Imana yahumekera muri Adamu mvyeyi wacu wa mbere kamuhumekeramo imwemu y'ubugingo umuntu akaca bufise ubugingo. Ijya mwemo niza guserukamwe bitwita tala ibitwita ingabire. Rero Imana yashize ibibitsanyo mu bantu ku buryo ivyo bibitsanyo biri muri bo ari byo biza kugaruka kuba ibikoresho byo gukora ivyo dukora na cyane nivyo n'Imana iba yaragenye ko tuzokora mu gihe cacu. Rero jewe maze kwitahura ikijanye na entertainment, ikijanye na music, ikijanye n'ibintu byose harimo n'amareresi ni ibintu nasanze bifatanye na jewe bifatanye na Claude. Ukomye ku muziki ubukomye kuri Claude. Ubukomye kuri film ubukoze kuri ukomye kuri Claude. Ivyo bintu birafatanye cyane nanje ku buryo nta mwanya ushobora guherana ariko niyumvira ivyo bintu.
nta mwanya ushobora guhera ntariko nimvira ingene nokora ivyo bintu ngene noshika kure rero hampande y'ibindi vyinshi dukora ibi rero bifatanye n'ubuzima bwacu rero warugize impungenge uvuga uti menga biraremereye bikaba ari vyinshi oya nikini naho coza aho nuko navuze ivyo mugana nakubwiye hariho Brightness Burundi Brightness Burundi nawe nyene ko yibagiwe nawe nyene n'igisata cagutse kirimo music ku ruhande Brightness Burundi ni association ya part nayo nyene ndi mu ndongozi zayo ntitwayivuze niyo namazemwe n'umwanya munini gose gushika no munsi urumva haheze 15 tuko turakorana n'abanyamuziki turi kumwe no kuvuga rero uko neyizi nuko Imana yanyaguye ivyo bintu ntibirashobora gufata Claude kugira yaho bimuremera biracari bike ahubwo ego biracari bike kuko wanashaka n'indoto dufise n'ivyo tugomba gukora turacara ahantu two kwita mu ntango ego ubiteranije rero bino the entertainment ukaraba uburyo muri ko murabikoramo kuko mvuze wewe mba mvuze n'ivyo muserukira ku ruhande runini bino bintu uri kurabikora nk'ingabire yawe canke uri kurabikora nk'umuhamagaro uba muri wewe ibi ndiko ndabikora ubwa mbere nk'ingabire nsanzwe mfise kandi nk'umuhamagaro ivyo byose birafatanye kuko diko nakubwiye je ndi mu bantu bitahuye ndi mu bantu bimenye ku buryo ibintu byose bitajanye n'imbona kazoza y'ubuzima bwanje ntajana navyo ivyo bisobanura iki ivya film ivya music bihwanye n'amerekezo y'ubuzima bwanje maze kwitahura nkamenya why mpari nkamenya icimana ingomba ko mu buzima yamaye kuzobaho nico ikeneye ko nterera mu gihugu c'u Burundi maze gutahura ivyo nashize ingufu zanje zose ubwenge bwanje bwose n'inkomezi zanje zose muri ivyo kugira ngo nshobore kubikora ku rugezo Imana yipfuza birakwiye canke biremewe ko twosharinga abantu umuhamagaro wanyu siwi biza guhurira he na bino bintu tuziko turadondagura ikibazo ciza cyane Claude umuhamagaro wiwe niwo kuzana ihinduka muri entertainment no kuzana ihinduka muri music no muri film ubu nivyo navuga kuko entertainment iragutse cyane hanyuma tuvuze kuzana ihinduka bifatanye n'ivyo dukora bishobora gufasha ubwa mbere abantu bishobora kuzana ihinduka mu bantu iseke film capture sound ivyo dukora biza guterera mu kuba kw'abantu umuziki iyo umuntu ariko arumviriza indirimbo hari uko Imana yagenye iyo ndirimbo ko ishobora gufasha umuntu iyo umuntu ariko arakurikirana film hari uko Imana yagenye umuntu akurikiranye film ashobora gufashwa na film rero twebwe turi muri yo angle yo ku developer canke yo gukorera icotuma filme zacu umuziki wacu uzana ihinduka mu bantu kuko nico Imana iduhamagarira so kuririmba gusa si entertainment kuryoherwa kuko ukuryoherwa kurafise aho kugarukira kandi nica guteye kuryoherwa twe turakiraba ni giki bene umunezero ushira canke n'umunezero uhoraho byose turabiraba hanyuma tukaba turi mu rugo rugendo rero kugira ngo vy'ukuri dushobore guterera nihaboneka ari umuntu avuga ati je narumvirije indirimbo yatunganijwe na Capture Sound iramfasha ndaruhuka ndabohoka ndava mu nzira mbi nk'akarorero twebwe azoba ari success azoba ari umunezero wacu hariho umuntu umwe ashoboye guhinduka gufashwa n'igikorwa caciye muri Capture Sound ico kimwe rero no mwireresi bega amareresi dukora ariko afasha imiryango ariko afasha umuntu giti ciwe ariko afasha igihugu tuvuze gufasha ni kwa kuzana ihinduka rero ihinduka riza hariho ikibazo hanyuma hakaba gutorera inyishu ihinduka riza ibintu byabonwa ko vyayandaye cyangwa bitagenda neza mugabo ibintu bikaba biboneka ko bimeze neza byahindutse niryo hinduka tubiko turavuga rero ibi bikoresho bibiri umuziki n'amareresi twifuza
kubikoresha kugira ngo duterere ibiko byoroshe hari n'abakibibona ukundi kuntu eka mbere bakavuga bati bino bintu biragoye kubijanye n'indero nkamwe nk'abantu numvise mu mutsimbataye mwanateye intambwe mu bijanye n'ivy'Imana ntabwo bamufise yuko mwohava musa no guhura nico bavuga ngo cyo hava canduza ingeso zanyu na cane cane ko entertainment nkuko nabivuze ivugwamwo ibi na biriya ahanini usanga mbere abantu bakoresha n'ijambo rivuga ngo ubusani mugari no jambo ngo ubusani bibaye ubw'ikirenga menga tuza kubona abantu womenga mbere no gusenga ntibasenga jambo ry'Imana niryo rivuga riti abizeye ni umonyo w'isi kandi bakaba n'umuco w'isi jewe ndizera kandi ndatahura ico Imana impamagarira uko biba bimeze kose aho tugeze tuba tuhari kugira ngo tumurike kandi tuba duhari kugira ngo tube umunyu waho hantu rero niko bivugwa niko bihari mugabo ntiduhari kugira ngo ivyo biduhindure duhari kugira ngo ahubwo ivyo tubihindure situation ntiduhindure ahubwo ari kwebwe tuyihindure ego hari identité dufise hari ico turi muri Kristo Yesu hanyuma nigitwe turakora filme zacu nigitwe turakora umuziki habwirizwa kuba ibituranga ego rero naho turiko turacari mu rugendo natwo turaja yaho vy'ukuri nimba ivyo tuzoza turakora bitariko birazana ihinduka abantu bakaguma babona ivyo bindi twe tuzoba twahushije ivyo tuzoza turakora twe twifuza ko abantu bavuga bati iseki iriko irafasha kandi apana muri sense negatif muri sense positive nk'umuntu nk'akarero uno musi mwebwe yoba yaramenye ku ruhande rwanyu nk'abakozi b'Imana abantu bafise iyantererano nini bimatanye nawo mpamagaro mwavuga mu bikorwa bariko barakora uno musi akaba afise impungenge ko menga mwoba muri mu nzira isa nigana ahantu hatari heza nkuko we yoba bitahura mwomuhumuriza gute mu kumwereka yuko mutazimiye ahubwo muri mu nzira iri kirafasha ahubwo mu buryo bwaguse nuko gusuwa wavuga yuko tuko turaja ahantu atari heza tusaba tunazi naho aho hita heza hariho aho yita hatari heza ahariho mugabo diko umuntu wese abaho afise icatsi umutima wiwe hanyuma kandi umuntu abaho afise vision rero twe ntitwitaye ku byo bavuga ku byo babona twitaye ku gicapo cakazoza cyasi imitima yacu nk'abagize capital center aho tuvuga duti ibi nitwabigira ko tuzoba twagize nte twashitse ku catuma dukora ivyo dukora rero ico no kwemeza ivyo tuko turakora no munsi ntawo uvuga ko bizoguma bisa iyo tuzokora inyuma y'imyaka 2-3 kuko capital center yatanguye yiyubaka itangurira ahantu hasanzwe hari abariko barakora ego buhoro buhoro rero turiko turiyubaka mugabo uno musi azoba harutejo ejo hazoba haruta hirya yejo ariko iyo tuja amerekezo ni gicapo rusangi twe dufise atari cabo bandi baturabira ku ruhande nakubwiye umuco iyuje umwiza urabisa urahunga hanyuma twe nituje umuco ngube influenced ube tubivuga uta mu kirundi unyohwa n'umwiza oya twe tuhari kugira ngo habe ihinduka aho irihinduka ririmo ibintu byinshi diko Imana ikiduhaye kuramba nk'inyuma y'imyaka 5 zosubira impamagare ati mbega yahinduka byarabaye urubuto mwabivye kwarameze ruraganza amarumu ego kabisa ku rundi ruhande novuga igihushane cy'ibyo nako ndavuga kumara umwanya munini mwibaza cyane kwivuga butumwa ugasanga ibikorwa byanyu harimo tushe nimba ariko novuga y'ibintu bijanye n'ivy'Imana ndabivuge mu mvugo baza kumva ubwo nta makenga mufise ko muzosanga mwirimise ntihagire ayandi ma angle mu kubitamwo mu gihe nawe yarakenewe kugira umuntu agere kwihangiro n'ingoga aha rero ngomba n'abadukurikirana dutahure Iseka film canke Capital Sound biri muri Capital Center ivyo bikorwa dukora
nibikorwa bifatanye n'ubuzima bw'umuntu. Nimba two turakina amareresi tuhagaze ku buzima bwa misi yose bw'abantu, ivyo duhura navyo. Rero twebwe turizera, hanyuma ingene dukora ibintu biraza guserura ko twemera Imana, ko tuyizera, turi kumwe. Hanyuma ivyo tuko turakora mu bujanye n'ijana butumwa, hari ukuntu mu Burundi twafashe kumengo ibintu bijanye n'ivyivuga butumwa biratandukanye n'ubuzima bwa misi yose. Aho tuba twihenze. Ndakubaze Edi, nk'ubugiye kuri banki, hageze yaho uvuga uti washikiriye gisha, buryo ubanza kuraba ati uyu muntu ni wivuga butumwa canke ni witari wivuga butumwa? Oya, ibyo ntabigarukamo. Mbega wotandukanya harya umuntu akijwe n'udakijijwe kuri gisha? Hatabaye impamvu yindi irenze ijya situation, ntabwo wo mutandukanya. Ikindi abanyumva aho banyumvise, ikindi ubuzima bw'isi bwubakiye ku kuri kwica Imana igomba. Kirashobora komplika bamwe, cyo hava kiba kirekire kuko abandi bahubwo bafise imvugo ivuga ngo ino si yubakiye ku kinyoma. Nkeka ndabivuze muri domaine zibiri zitasi. Ubundi bwo yaba yubakiye ku kinyoma, atakuri kw'Imana kurimwo, iba yarahe tuzite guhona, barasenyutse, ntibigihari. Burya ego ababa bariko baravuga uko barashobora kuvuga ku buryo babona ubwinshi. Ikinyoma gihari, reka mu mvugo dukoresha icaha, voilà, carononye, sivyo? Mugabo iki kizigamye isi uno munsi ni kugira neza kw'Imana. Bisigura iki? Nagomba gushika hano hantu. Iyo tuvuga ubuzima tugomba yuko buhinduka biciye mu mareresi, ukuri kugukenewe nukuri kwica Imana yavuze mu ijambo ryayo. Hariho ukuntu twamaze kwishiramo kumengo ujya n'umukozi w'Imana ukacumenga umushira ku ruhande, nakwiye kuja mu hama ivyo azokora byose avuga ivy'Imana, avuga ivy'ubutumwa. Oya, nawe uri kuvuga uko kuraba neza ubuzima bwawe, uzosanga ivyo bintu bibiri bibanye. Kuko twoshaka kuvuga duti abantu badakijijwe baje ku ruhande, ndabivuga uko mu mvugo yeruye, canke abantu bakijijwe baje ku ruhande, ubu buzima ari bwosubira kuba buno buzima, goca buhinduka. Imana ubwayo yaravuze iti reka ururo no gwamfu bikurane. Ico ni kimwe. Hama ukuri kuzoguma rukuri, kandi kinyoma kizoguma ari kinyoma. Mugabo ku bantu bamenye ukuri, ni ngombwa babeho bavuga uko kuri. Ego, hanyuma ukuri si ngombwa diko nugurure Bibiliya kuva mu Itangushiro bya Yohana, ariko mba numva menga waragukurikiye ni byiza ko wo kubamwo. Nayaze no mukinyi wa filme ejo bundi yitwa Sabasi Nkurunziza. Twari ko turamubaza ku ruhande rumwe umunaliste yari yakritisa avuga ngo ransema officiel cyangwa ishigwa ku mugaragaro rya filme yiwe waragiremwe ibisirimba c'était du gospel gusa. Yampaye nyije ivuga ngo nimba ruko yabibonye ahubwo numva noje ahantu nkigurira kamwe, numva ari amashimwe kuko je nashaka mu nyambaro yanje na style nambaye ubone mwico kintu yise cha gospel ibyo bisirimba. Ati nimba ni intambuko zanje, nimba noba ndi mwibarabara no gutwara imodoka n'amafashion mfise haboneke mw'ivyo bintu, tinimba rero hose byaboneka ngo iza kuba ari insinzi yanje. Nca ntoramwe akantu sinova ngo narakemeje muga kavuga ngo womenga nk'akarero kuri uyo hande mwariko muravuga nimba nyene uko kuri ukurimwo, vyoba vyiza yuko no muri bisi ucinjira abantu bakubonamwo uko kuri akakoko mukiyumvira kwi. Je no mvuga gutya, turakwiye no kubanza kuraba uko kuri uko ariko, kuko turashobora kuvuga ukuri ugutandukanye, sivyo? Mu mvugo yeruye ubutumwa bwiza ingene twabutahuye kutariko. Ubutumwa bwiza n'ubuzima. Ha mu buzima nta kintu na kimwe uza gukuramo. Mugabo rero ubwo buzima buraza guserukira mu vyiyumviro umuntu agira, buraza guserukira mu bikorwa akora, mu ngeso ziwe, mu vyavuga. Nayibona ivyo dushobora kwevaluer. Nabikubwiye umuntu yinjiye muri bisi ingene yambaye, si gihe cyose dushobora kwemeza yuko bisha bivugwa yuko
muri ya mvugo tumenyereye ngo numukizwa ya kuko tuvuze umukizwa no munsi tubona ijipo ndende ariko siko gakiza nico cyo kuza mu mutwe y'abantu nkuko bigeme tubona umwigeme yambaye ijipo ndende tuvuze gukizwa ari abantu nk'ishapo nambaye bashobora tujya mu ntakijijwe ariko suko gukizwa cyo tuma mvuga ni uko kuri rero birasaba nako nyene ko tugaruka tukakuvugana neza mugabo hari uko Imana yagenye ukuri nyako kuko kwambara n'ingene ugaragara ingene biba vyifashe sivyo ndako wiyumvira yuko nk'amategeko abashamanza bakoresha ko atari ukuri hajya kwigendera hanyuma namba rukuri bigenda gute rimwe na rimwe ngo havuga ikintu kivuga ngo rimwe nko mu masentare ngo ntihatsinda ukuri ahubwo hatsinda ibimenyetso no kuvuga rofete yuko je nazanye ikimenyetso nubwo kutoba rukuri byahindutse ukuri banyambikizera kandi ukuri kwa nyako kwa ruko ujya muntu bivuga ko nta kubisikofe nari mu kubisi burya rero abantu nibo baba bagoretse ukuri mugo kuri ni kuba kwahindutse hajye ukuri kuba guhari hajye ubundi bwo bwatobaye ukuri najya amategeko yitwa ko yubatse kujya ntiyo kubakwa kujya nakubwirwa umuvyibuka isi izigamwe n'ukuri kw'Imana ukuri kw'Imana kutoba ariko kuzigamye inosi yoba yarubamye ibi bintu kugira ati bitangura nubwo twasanga twaguse ndashaka mudusogongeze gato ukuri kw'Imana n'ukwahe kuko numva ngehagera ahantu nkazimira wa mugani nkasanga ko bari uko ntazi uko kuri kw'Imana uko ariko kuvuga gute kubatse gute ukuri kw'Imana yaraguhishuye mu ijambo ryayo Imana yaraguhishuye mu gitabo citwa Bibiliya kuri kuva mwitangurira gushika mu Zahishuye Yohana iyo tuvuga ukuri nuko ibisigaye ngene rero gusobanurwa ko ari kure kamaneje kuva mwitangurira kugeza mu Zahishuye Yohana niko kuri nca numva umwe wese menga yotunga ukuri kwiwe kuko ndashobora guhagarara ku kuri mu ndirimbo ntagiye muri Matayo rero ico nofasha no kugira ngo abantu batahura impamvu navuze gutyo Bibiliya nta kintu na kimwe itavuzeko ariko kandi ntiyanditswe kuri sanse ivuga ngo urubo rero ngo n'ivy'indirimbo ngo bigende gutyo oya durero yacakenerwa babigisha ijambo ry'Imana twame turavuga mu kanya badufasha gutahura mugabo mu buryo bweruye kandi umwe wese ashobora gutahura ningene tuvuga duti hakaroro nk'ivyo twari ko turavuga mbega nimba ari nyambaro Bibiliya ibivuga ko iki nimba ari amategeko agenga abacamanza mbega ni gute Imana yahishuye umucamanza ingene akwiye ku cimanza ziwe ni muri ubwo buryo twiyumvira hanyuma kuko hari gihe usanga umwe wese afise ukuri kwiwe hari n'abahora babivuga ngo ko no kuri kwawe weka nanje ngo ngumye ukuri kwanje mugabo muri ico gihe ukuri ni kumwe kwa Bibiliya isaba ko twicara tukakwiga tukakumenya kuri iyo situation kanaka bisigura ko ukuri suko umuntu ahubwo hari ukuri rusange dufise ukuri nabivuze dufise ukuri kumwe kw'Imana nzima abasigaye bose tuza kugaruka kwiga kuri uko kuri no kurongorwa no ko kuri no kubaho uko kuri kuvuga kandi ntiguhinduka twebwe nitwe duhinduka nitwe tukugoreka ahantu rero numva biza gucanganira nihe ni hahandi usanga niyo Mana abantu mu kuyemera bayemera gutandukanye ariho nibaza ko hava ca kintu kivuga ngo ukuri kwanje nuko we nawe kwawe nuko kubera ko urumva birumvikana yuko n'Imana abantu bashobora kuba bayisetinze ukudasa ego ko wabivuze neza abantu mug'abantu kandi ivyo ni is normal bayisetinze ukudasa mugabo Imana yo ntiyisi yatinze uko yarihishuye mu buryo buri direct ikavuga ati jewe nduyu mezuku abo narimye nkeneye ko babaho gutya yarabihishuye biragutse cyane ni bino bintu niko bimara ariko nagumye mvuga ati uko biri kose tuzobironkera akajyo keza umwanya wagutse babimenye cyane ndabashimire rwose mwe mu bana yamudukurikirana baze ko bamuri ko muri gamo ko muraheza gibona cyane cyane yuko ibice kuri Capital Center twarabasezerana yuko ari biganiro byubaka twanzike neza na neza tugaruka muri domaine nubwo tutataye cyane twakomeje kuvuga mu mvugo yanyu humvikanamwe kintu cyitwa Capital Center hazamo Capital Sound hagarutsemo na Iseke Films bino bintu bitatu bitandukanira Capital Center
Capital Center, where hard work pays off.